Birakomeye cyane. Duhora tubazanira amakuru aba agezweho buri mwanya ngaha mu gihugu cy'u Burundi, mbere kandi no mu bihugu vy'akarere, ibihugu bituraniye, ibihugu bibanye n'igihugu cacu c'u Burundi, aho rero ibintu bibandanya biboneka ko bitaza koroha na gatoya. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye na Colonel Reveriyano Ndikuriyo umuriro urabandanya kwaka. Bamwe bati ivyo mutangaza murabesha n'ububeshe, abandi bati ivyo vyoba ari ukuri canke ntabwo ari ukuri. Umukuru w'igihugu si umuntu arekuriwe gupfa. Ivyo avuze ntako avuze n'igihugu kiba kivuze. Yategerezwa kuvuga ijambo ryateguwe neza, ryitondewe bikwiye. Birababaje kuba dufise umukuru w'igihugu avuga rimwe na rimwe akoreshejwe n'ishavu hamwe n'amarangamutima. Ivyo ni bimwe mu biriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abanyagihugu bariko baridoga ati Varisito Ndayishimiye ntabwo ari we mukuru w'igihugu akwiye gutwara igihugu c'u Burundi, kuko akenshi ivyo ashikiriza biraboneka ko abishikiriza abigirishijwe n'amarangamutima, mbere kandi n'agashavu kaba kaniga kuri we. Ibintu bibandanya gukomera cane nk'uko biriko biragenda bivuga. Ingorane zikomeye cane Reveriyano Ndikuriyo ngo niwe ashaka gusubirira umukuru w'igihugu akamukura, hama akaba ari we aja mu mabanga yo gutwara igihugu. Turaza kubibabwira ibiriko biravugwa. Turababwira kandi nitunyarukira hanze kuva muri Uvira kwa M23. Jean-Jacques Purusi, guverineri w'intara ya Kivu y'Epfo ahagenzurwa na leta, yatangaje ko hari abagwanyi ba M23 basigaye muri Uvira. Ati ni ukwitonda cane. Purusi ukorera aho yahungiye yagize ati mu minsi mike turagaruka Uvira na nyuma gato Bukavu. Ayo ni amajambo guverineri Purusi Jean-Jacques arongoye intara ya Kivu y'Epfo mu bice bitafashwe n'abagwanyi canke bitarafatwa n'abagwanyi yaciye atangaza. Nyamara bamwe bati uko mutangaza amajambo ni nako bigarurira ubundi buce bwinshi cane nk'uko biriko biragenda bivugwa. Ni ingorane ziriko zirashika, uko ni nako umwasi Uburundi buriko buramwakira, kuko ariko aratona mu marembo y'umugi, mu marembo ya Bujumbura, nk'uko Varisito Ndayishimiye yaciye avuga ko rero mu gihe batomugwanya bivuye inyuma azobasanga i Bujumbura, abasange i Gitega. Ivyo bahora biyumvira, ivyo bahora bakora ngaho muri Uvira muri Kongo, ukungene bahora bajayo ntibizoba bikibemerera canke bikibakundira, bikibashobokera ko bajabuka bakaja ngaho muri Kongo uko bavyifuza. Umwansi azoba ari we agenzura ubwo buce n'ubwo burere bugiye butandukanye, harimo n'amazi y'ikiyaga Tanganyika, ari naco bahora bifashisha kugira bajabuke muri bino bihe, na cane cane ko ku ruzi Rusizi imipaka nayo yugawe, kandi n'ubutegetsi bw'igihugu c'u Burundi bukaba bwaravuze ko butazokwigera buyugurura. Naho habayeko kunyinyurana kuvuga ibihushane hagati y'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye mbere n'uwutwaye umugambwe wa CNDD-FDD Colonel Reveriyano Ndikuriyo. Ivyo bashikirije vyaraboneka ko vyari ibihushane bitari bihuhuye. Umwe avuga ko imipaka y'igihugu itazokwigera yugururwa, uyundi nawe akavuga ko imipaka y'igihugu izokugurwa ari uko n'imipaka y'igihugu ya Kongo nayo yaciye yugururwa, aho M23 yaciye ifata
ivyo vyose rero ni ingorane zikomakomeye ku biriko biragenda bishika bigashikira n'igihugu cacu c'Uburundi, aho biboneka ko bariko baragwa mu mitego kandi uyo mutego kuzowivanamwo bikazoba ingorabahizi, bikazogorana cane nk'uko amakuru ariko adushikira agenda abisigura canke avyemeza. Biragoye kubona canke ko bazovana abo bagwanyi muri ivyo bice bagiye bafatana, cane ko babibakuyemo bakabibafatana kubavana muri Kivu y'uburaruko gushika babashikanye muri Kivu y'ubumanuko. Nayo mu yandi makuru tubabwira kandi Uburundi SSM, ishure rikuru ry'intwazangabo rirya ryitwa ESCAM nyene y'intwazangabo nkuru mu gisirikare c'Uburundi SSM, kuri uyu wa 16 Nzero umwaka w'ibihumbi 2026 ryatunganyije umunsi mukuru wahariwe imico n'akaranga. Ivyo birori vyaranzwe n'umurisho w'ingoma z'Uburundi, intambo n'imvyino bitandukanye vy'igihugu vyitavye ivyo birori vyo guhayanisha imico n'akaranga arivyo Afrika y'Epfo, Uburundi, Kenya, Uganda na Tanzania nibo bitavye ivyo birori. Abo bose barerekanye intambo zirangwa mu bihugu vyabo, ivyo barima n'ivyo bahingura, ingene bateka imfungurwa zitandukanye, ibijanye n'uburovyi n'ubworozi n'ibindi bigiye bitandukanye. Dani Fanoveras uwurongoye iryo shure SSM, Nibayubahe Nestor yamenyesheje ko ivyo birori bifasha kumenya imico n'akaranga bitandukanye biri mu bihugu vyarungitse abasirikare kuri iryo shure. Yamenyesheje kandi ko intumbero y'ivyo birori ari ugukomeza akaranga bafatiye ku mico n'akaranga vy'ibihugu, kugira ngo abasirikare bamenyere imico iri mu bindi bihugu, gutyo bazobafashe iyo bari ku rugamba, bizobafashe iyo bari ku rugamba kugarukana amahoro mu bihugu bitandukanye. Nibayubahe Nestor arongoye SSM yaciye ahamagarira abanyafrika muri rusangi, cane cane abarundi, gukunda imico n'akaranga vyabo no kubiteza imbere, kuko ngo kuzigama imico n'akaranga biri mu bituma igihugu gitera imbere. Muri kino gihe rero bikaboneka ko naho ibihugu biriko birateranira mu Burundi, ibihugu vy'akarere, u Rwanda ntirwahamagawe, ntirwigeze rwitaba ivyo birori. Nyamara biraboneka ko muri kino gihe ubutegetsi bw'u Burundi butariko burakorana neza nyine n'u Rwanda. Nyamara ibibera mu Rwanda abarundi twarabonye bavyitaba bimwe na bimwe, aho twaravye umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi niwe aherukayo. Uyu ni Brigadier General Gaspard Baratuza, niwe aheruka mu birori zariko zirabera ngaho mu Rwanda i Kigali nyine, nk'uko twaciye tugenda tunabibashikiriza mu makuru yacu agiye atandukanye twabashikirije. Mu makuru y'inkino rero turababwira ko urukino rutegerejwe cane canke rurindiranwe igishika mu kanya nabwo rugiye gutangura, rurahuza igihugu ca Maroc cakiriye izo nkino za Afrika, kandi mbere n'umugwi wa Senegal. Intare za Senegal Lion de la Teranga nizo zigiye guhatanira ico gikombe c'umwaka w'ibihumbi 2025 ca CAN y'abakuru. Rurarindiranwe igishika rero, hariko haribazwa ni bande bari bujane ico gikombe, ni bande bari bugiterure. Ni Senegal igiterura, na cane cane ko yoba igize ibikombe vyinshi, ese ni Maroc yakiriye niyo iri bukijane nayo? Kandi tukabandanya tubatoreza amakuru yacu agiye kuba arahagarariye ngaha, kugira ngo amakuru n'ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bize biragushikira. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke ugakora fyonda sabone niba ukoresha ururimi rw'igifaransa.
uraca uja ngaho iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye, naho ubutaha.